Amani iwe kwenu. Amani iwe kwako, mheshimiwa sana Rais mteule wa taifa la Burundi. Amani iwe kwako. Kwa heshima kubwa, rais wangu amekusalimia sana. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anasema, Burundi, amani iwe kwenu. Umoja na maendeleo. Tuifikisha Burundi katika nchi za uchumi wa kati 2024 mpaka 2040. Burundi, viva! 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 Kwa izina rya Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, amahoro y'Imana abane kumwe n'abarundi mu iterambere rizodushikana mu bihugu bitera imbere mu mwaka wa 2040. Mbingu zinene mema kwa Burundi. Mbingu zinene mema kwa wananchi wa Burundi. Amajuru navugishwe ku bene gihugu b'u Burundi.
inzu izoba igeretswe kuri nivo 10. Inzu kandi izubakwa mu ntara ya Gitega. Abanyagitega piga amakofi. Hajya hari TGI ego ariko araza, tubasabe mwese muhaguruke amaboko hejuru dukoma amashi tuvuze impundu n'akaruru kenshi ko kwakira umuvyeyi yari icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'Uburundi avyagurutse aja dushikiriza ijambo nyamukuru. Amashi menshi pigani vigaragara. kujiunga na sisi. Namshukuru sana Rosa Muhando amekuja kusherehe na sisi. Tunamshukuru sana na tunamkaribisha Burundi. Nimefurahi kwamba umetufikishia salama za dada yangu Mheshimiwa Mama Samia mpendwa, ni dada yangu na namshukuru sana kwa ujumbe wake, na nakuomba mufikirishize salama zangu. Amani iwe na Watanzania. Na namshukuru sana na washukuru wa Kenya, nimewaona wako hapa. Ni wa ndugu zetu, tunawashukuru sana, tunawakaribisha na tunafurahi. N'abandi bose baje kwifatanya natwe bavuye mu bihugu bitandukanye, turabakengurukiye cyane kubona baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi mukuru.